Hari imashini twakoze ifyatura amatafari gushika kuri 15000 par jour. Amatafari 15. Urabona nkuyo ubwa mbere urabona yakoresha abantu benshi kandi bagakora bike. Mugabo ubu akoresha imashini imwe n'abakozi 8 bonyene. Mugabo agaca bakora amatafari angana nkuko. Turakora imashini zihungura ibigori. Iyo mashini twayumviriye tugiye ku mugwiza mbutaraho dusanga rika rakoresha abantu baringa 150 bafise udufuko n'ubuhiri bariko barakubita ibigori mu mifuko. Iyo mashini amaze kuyijana twe twayihaye capacité yo guhungura itoni 10 ku munsi. Arayijana arahungura umva babakoze 105 asigaye akoresha nka 200 arahungura twumva radutelefone ngo burya ya mashini yahunguye itoni 12 ngo kandi mwambwiye 10. Bega kumvuga ko mukora mashini umuntu wese yifuza mukora imashini nkingura ubutare tukareka gushora uburi brite twikorera ivyo tumahanze badushorera. Wowe wifuza gutwara kubika cyangwa guhuriza hamwe imizigo biciye mu nzira y'ubwato, wowe wifuza ko ubwato bwawe buze ku mwanya wagenewe bugashika neza tangomanzi, Gasilema Company Limited yaje ku bwanyu. Tubafitiye amaservice clearing and forwarding, gutwara imizigo, transport, kubika imizigo, warehousing, ubutumwa bw'amato, shipping agent, hamwe no guhuriza hamwe imizigo, consolidation. Akabirya rero muri Gasilema Company Limited turafise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya amakonteneri n'imizigo iva cyangwa ija mu bihugu byose byo kwisi harimo Ubushinwa, Dubai, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburaya n'Aziya yose muri rusangi, tutibage East Africa, kandi kagufasha no gukurikirana imizigo yawe. Iki cyaro cyacu gikuru kiri Mombasa. Ntuhangayike, turi hano kugufasha no kumenya neza ko imizigo yawe itwagwa kandi igashika itekanye kandi kugihe cyagenewe. Sivyo gusa, niba ufise imizigo ushaka kubika umwanya runaka imbere kuyirungika nk'icyayi, ikawa cyangwa ibindi bidanduzwa vyemewe n'amategeko, turafise ububiko warehouse butekanye bwo kubika imizigo yawe mu mutekano n'amahoro. Mufite umubaza murashobora kutwandikira kuri guteranya 254 746 513 756 cyangwa mutwandikire kuri email gaselema@gmail.com cyangwa info@gaselema.com. Gasilema Company Limited, umufasha wawe yizewe mu gutwara imizigo ku rwego mpuzamakungu. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye, ndavuga kuri mikro ni John nyene juste gala gadro for Morisa ke Black Machine Black bya kamera mwitu musaza nagukuye hariya ndakuzana ngaha ego turi mu ntara yagutse, intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Kwa kuri ahandi ndakubwira kuno munsi tuje kurabugwaruka gwagiye hamwe kugira ngo rushobore gukora yama mashini mwama mukene mu mahinguriro. Ego birashobora gukunda ko vya bindi byose twakura mu Bushinwa dushobora kuvyikorera ngaha. Birashobora gukunda ko ivyiza byose Imana yahaye Burundi dushobora kubikoresha, maze ibintu karemano dusanzwe dufise bikava mu gihugu bihinguwe bigasohoka hanze. Tumaze iminsi twumva ko hari ubutare bwinshi, harimo amethyst n'ubundi bwinshi cyane mu gihugu, ariko imisi yose bugasohoka atakintu na kimwe tubuhinguyemo. Bega mu byo bakora birashobora gukunda yuko bokora mu mashini ashobora guhingura ubutare. Ndakubwira ko vyamaze komera. Ndakwibutsa kugira ngo dushike mu gihugu giteye imbere bisaba ko Burundi bugira amahinguriro. Kugira ngo dushike mu gihugu cifashe naho nyene birasaba yuko umurundi yihingurira ivyiwiwe. Ndakubwira ko vyamaze komera. Ndakwibutsa ko twebwe nk'abarundi dushobora gukora ivy'iwacu kugira ngo duhingure ivyo dukenera, nkuko sogokuru yabikoze agatora umuvuba, agahingura isuka, agakora umuhoro. Kwa kuri ahandi kumana natwe cyose ndahindura nitwa juste gala kelme fumorasa ke Black Machine Black ni wasanga ritukuye rizoba ryagiye mu isabune. Bantu b'Imana, turi muri capital politique, turi mu ntara yagutse ya Gitega neza na neza, turi muri commune Gitega muri Nyabututsi Avenue Musenyi. Kwa kuri ahandi twagiye gutemberera abantu barara amajoro kugira ngo Uburundi bushobore kuronka amahinguriro yotuma akemura ibibazo bimwe bimwe. Ego development and technology di techno yihaye ihangiro yo gufasha abarundi kugeza naho bantu b'Imana
biyumviriye byose bagashika no ku bwasi bw'inka barazana imashini kugira ngo inka ishobore ku rongo ubwatsi bumeze neza. Ndi kumwe n'umuhuza bikorwa rero aho wakoze kuvita ngo le chargé des opérations nawe wundi abavyeyi bamwise Ndayizeye Jean Bosco niwe mutumire no munsi ndabaramusa yakuwa Jean Bosco. Amahoro cyane Gistigaye. Lizera kuvezereza nukuri ni impore kabisa turashiye. Mwumve ko ari iteka ridasanzwe kubona mwatwakiri. Mwaduteye iteka na mwebwe. Nishime rero cyane ahubwo. Umva bwa ntuko mamashi. Ba wiyumva gute uri hano mu Ruganda? Murakoze cyane. Je ndi ngaha kabisa mba numva ndi muhira. Yego. Mba numva no haba nkaza mu muryango nuko nyene bidakunda. Tukigumira. Mugabo ntacyo. Umwanya ndahamara ni munini. Kurusho mara handi. Kwatamuzi Ndayizeye Jean Bosco. Ndayizeye Jean Bosco ninde? Ndayizeye Jean Bosco ni umujene ariko arakora cyane ari kumwe n'abandi muri Techno kugira turabe yuko ca gihugu twifuza muri 2040 twogishika ko imbere na cyane cyane mu gisata cyo guhingura ibikoresho bishobora gufasha abarimyi aborozi nabo mu mahinguriro mato mato gusununura akazi baba bariko barakora. Ego Techno vyabaje mu gute mungana gute kushinga entreprise nikiba cyoroshe icyumviro cyavuye? Urakoze Gistigaye. Burya hajya ntihashobora kuba icyumviro hatabaye ikibazo. Ndabibukije hari mu ntango ya 2020 urana ko twari twatewe na coronavirus. Ico gihe imbere yaho beshi twari dufise ubuzima mu mashirahamwe yigenga kandi atacu bwari bubaye. Mugabo bimaze guhagarara kuvuga ko hahantu twakura uburyo haciye hagarara. Duca turaja hamwe turiyumvira ati none nkugwaruka twokora iki? Wanashaka coshobora kutubeshaho naho hoteli ikindi kiza. Kuko urabona ikigiya kiza catwugaranira mu mazu. Muga twe twugaraniye ngaha bicobuza ko twuma dukora mu mashini. Niho twaca twiyumvira ati twisunze icifuzo cy'igihugu kuko urabona twese tugendera ku mbono y'igihugu kiba gifise. Dukora iki natwe giterera gutyo wanashaka kinadukura haturubu kidushire ku yindi ntambwe gutyo dutangure kwerekana impano zacu. Niho twaca twiyumvira imashini ishobora kuvomera idakoresha iki kintu na kimwe. Kubera iki kwiyumvira iyo mashini? Twiyumvira iyo mashini kuko ico gihe wari umwitwarariko w'igihugu. Kuko son excellence yagoma bivuga ati je ndakeneye yuko ubu numva hose mu Burundi abarimyi bariko bararima no muci. Zarengarenga za nyanya zica zizimba ngo nta mazi ahari. Numve ko ziriko zigugwa yabe yinyene. Natwe cha tuvuga duti kuri ico reka natwe dufashe wa murimyi yahora avomera agiye ku amanukanye ibidiye fu mu mwonga canke yahora ajana marozware yepfu mu mwonga canke yahora gura ibitoro kubakire bakoresheje motopompe. Ivyo vyose tubihagarike duhiga ingene tumusahiriza gutyo ya tomati canke zarengarenga zize ku isoko tuzigura ku mahera make kubera nawe yorohewe mu kurima. Ico gihe duca turakora iyo mashini. Akumbere ko yikora mwasanze muci ariho bizimba gusa? Bo muci nafatiye cyane cyane nuko mwari mwabuze amafaranga ico gihe atawuzi bwari bumvise muvuga ati hamwe hobo bugaragwa hobyo cyari bibara. Kwicoga yere yego birasaba gusahiriza kandi mu rushana muri kuraraba mu Burundi nibaza ko atawuvomera. Ariko muci urabona ko abantu biyungunganya kuturima tw'igikoni kuki amazi arabagora cyane. Rero ico twarabona ko ari ikintu kije cyo tuma mu burimyi haba kantu kisununura kuko sukurimye irengarenga gusa canke itomati n'ibigori muci hari habarima ico bita twaziye misezo baca barima bisanzuye kuko biba biborohera kuvomera imirima yabo atangurane n'imwe. Kandi natwe bica bigaruka bikaduha agafaranga uravyumva kuko wa murimyi ni yakenera ya mashini ndaje wenzo wambayeho ndayikora. Nico rero catuje mu catuvuga ati ko dusanzwe turi abafundi benshi idufatire mu kuja kurima twava turi mu bitari byo. Reka dufatire natwe muco dushoboye mugabo dusahirize uwo tubona ari ku kivi gutyo natwe tuzobituronse ngene twibeshaho duca dufata rero gukora iyo mashini. Iyo mashini nta namwe mwari mwarayibonye mwe mwayiyumviriye gute? Muri mwebwe mwariyumva neza ko iyo mashini izoshoboka nyene biba bimeze gute
ku muntu mu entrepreneur ariko ararota indoto bisabwa ko zitegerezwa kunyaruka kubukuri? Ntibiba byoroshye gaye kuko urabona wabonye ko turi equipe tarino imbere yo gukora ikintu wanabonye ziya machine usanga ngaha hari hizo dukora ijya mbere abari machine goye birasaba ko twicara ahantu tugahana hana ivyumviro hamwe wese avuga ati none wubona iki hoko gwiki nawe ubona gute twogikora gute za vyumviro tukabiterateranya kukanyuma bikubaka ico no kwita mode virtuelle. Muraza kubibona ufite twe tuba dufise igishusho cico tuzokora imbere yuko tugikora. Iyo mode virtuelle rero niyi cituzana hajya muri atelier tugaca duha abandi bagenewe ku ari gucapa ari guhimbagura ari gusudira bagaca bakorera kuri yama image twe tuba twabahaye. Murumva ko ari igikorwa kidasanzwe rero nico gihe nivyo ubumenyi bwari buke kuko hari ivyagiye biriyongera amaformation y'ahana hariya mugabo kuri ubwo bumenyi buke twari dufise twarimvira none ko hari babishitseko gute za ende za France za hey izo mashini barazifise kandi zikora neza tweho kuki turafise za rubyironza turafise za ruvubu turafise hariho utundi twuzi tutonga kuko izo nzuzi two tutozikoresha kugira uretse kwayo mazi twe dukoresha urumva dukenera amaka yo kuvomera ayandi abandanya agenda turabe ingene natwe tuyavaruriza ntagende yose habe harayo ari ica dusigiye tumaze kubiteranya ari turayubaka iyo mashini iraca ku kivi. Wow, murayikoze ico gihe mwatanguye umwe wese muri abahinga mu biki mwari bangahe? Ico gihe apare ko urabona bo society igirwa n'abantu benshi ubuhinga buba burutana kandi ntituja mu buhinga bumwe twese muga ico gihe novuga ko abantu bari bafise ingufu cyane muri technology twari bane bitwe twicaye iregura urifashisha n'abagutangiye imbere karaba mbega nakayabikoze gute byashitse kwashika ngaha gute kuko iyi domaine ya entrepreneuria ni domaine isabandilance n'ubushakashatsi budasanzwe rero si bimwe uvuga ngo ndarota gweje ngo nshika nkora oya kono kubira niyo mashini kugira tugere umunsi wa mbere tuyishira mu mazi ivyaradutwaye amezi atari make mugabo dusanga kuri vya vyumviro twateranya na bwa bundi buhinga bwaza buraza bunaburiya na adaptation bivanye na context tuba tubayemwo ya geography yacu dusanga ya mashini yakunze. Wow, ego kandi ndakwibutse ni muri 2020 ico gihe wari wiyumva gute mwari wiyumva gute nka staff bo team yose? Ikintu ca mbere cyatujyohera bo twari bato twayipakira kwikinga tugiye kuyipima abantu bakaraba none iki n'abantu batwaye buri ni giki turiko turamanuka mu myonga. Ikintu ca mbere cyatunezereye nuko abarimyi ahantu twagiye kwipimira kugo ruzi baba bo ku misozi hanamiye aho hantu baramanutse bararaba ati twe turabe kiya kintu bajya abana bazanye muri rujya ruzi babona turagoroye imipira turaduganye turapompya amazi. Ikintu ca mbere cyatunezereye nuko bavuze ati naho noburayo ndayigura kazima tuzi nanyi ingene turima ngaha tuzotuma duteranira twese tuyitunge tuyisangire. Twaravuze ati bwa bundi ntizobizimvye kuko bamaze kwitegura nabi ingene iyo mashini bashobora kuyironka ngo bayikoreshe. Ico nico ca mbere cyatweretse yuko ahubwo dukwiye gushiramo inguvu n'ishaka kugira ahubwo nabo ibashikire ku giciro kitavuna gutyo babe bamwe mu batugirira marketing baratire n'abandi bahandi aterega muraza tubereke ubuyi twebwe twaragikemuye. Ico cyawe mu bintu vya mbere bituneze. Ica kabiri keshi yo dukoze ikintu ngaha tukabona yuko duhejeje gupima kigenze neza turumva nyene urumva uremurutse kuko nkizi mashini ndumva n'amakomande y'abantu ubu ufise amahera yabo gushika kuri 60% yayo yayiguze. Rero umuvuga ati ujya mu nuko yantumye mashini nshyashya bega no hava ngera aho ivyo niyemeje bidakunda byo genda gute tugakora rero hageze aho watse ukabona ati bya bindi yansaba nivyo nkoze naho cyo wicara ahantu karuhuka kabisura wumva umerewe neza unezerewe. Mugabe Imana ishimwe ni gake nituraja muri esheke yo duteranya n'umukiriya runaka gushika ubu
ivyo dukora n'ivyo dushoboye, hariho ivyo tudashoboye mugapana kubera ubushobozi bwacu intellectuel butobishobora, mugabo kubera ibikoresho mubona dukoresha basi bitari ku gihe cy'ubu, mugabo ejo tuzobishobora. Hamwe ata murundi numwe asubira hanze ngo ngiye guhiga imashini cyangwa igikoresho cyari cyo cyose, aho ndakugarantishije vraiment turi sire. Biriko biza kuyindi poeme idasanzwe, murakoze imashini ya mbere, akazi mwaje mukabandanya gute? Ego cyane gisegayere urakoze. Ubwa mbere murabona bo ubu muriko muratwamamaza cyane, mugabo dariza ne 2020 umuntu w'Igitega bujya kugira ahure na réseaux sociaux ishobora kumuvuga byari bigoye. Byasaba ko turinda kumanuka ibujumbura, mbega Gayere ndamushikira gute? Mwari mukaze umva ahubwo Imana ishimwe byaratugora kumva ninde yomvuga basa avuge nico nakoze. Twarifashishije urubuga rwa Gitega site web ubwa mbere mu kwerekana ivyo tuko turakora, hama ikindi duca turaja mu aya mafoire exposition kugira bamwe babibone, hama bice biraduga buke buke abantu batangura kutwizera bakadutuma. Mugabo komande za mbere no kubwiza ukuri zari zigoye cyane kuko abarundi benshi baribwe, so waguriye ngahi Burundi, so waguriye mu Buganda, so waguriye mu Bushinwa, bose twasanze bafise ibibazo kuko twarigeze kugira ico no kwita urugendo yari voyage technique, tugendera ahantu twikika ko bavuga ko bafise inganda, turabe mbega bariko babikora gute, ibibabangamiye nibiye. Twasanze benshi bafise ibibazo, rero ivyo bibazo biratuma abona toshora amahera yiwe kundi muntu w'umurundi, na cyane cyane hari ahantu yagiye kundi murundi aramuhenda. Byaradutwaye ingufu zidasanzwe, biradusaba no kwitanga gusa no kumenga ni turiko turakorera amahera kugira naka tubanze tumushimishe basazodufashe kubyira ubundi muntu. Ico kihe rero twarakoze turitanga, namba hari imashini dukoze tukunga kakamahera ashobora kugura ibikoresho, twaca dutimba tukagura ibikoresho kugira tuze dukora iyindi mashini tuzi ko naka keneye, gutyo tuyimuhe ati genda ni wabona iri kirakora ivyo ushaka uzotuvuga hamuturihe. Ujya nuko twagiye turaduga, ariko ubu no kubwira yuko tugezaho umuntu ari muri Canada, ari muri Espagne, arahariho hose adusaba nimero do compte agashira kwa mahera n'imashini gahera mbere akavuga ati jewe mbona ntona rundi ku muntu kuraba ingene yakozwe yirungike ngi ndarungitse imodoka. Murumva ko basi cizere turiko turagerageza kucubaka. Mugabo cyari ntivyari byoroshe ntibisanzwe, kandi urumva n'inguvu ziracakenewe kuko abo bantu nibarahera. Ego nuko kwa kundi ahandi muriko muratubwira ingene vyabandanije. Ego mwagarukiye ngaho mu gukora mu mashini? Oya, ufite di techno novuga ko ari urumva ibintu bita ngo centre nécessaire. Di techno twe natwe tuzoyifata nka centre nécessaire muri technology kuko turamaze kubaka gushika ubu turamaze kubaka ibisata bitatu, amategeko abigenga, inyandiko zibigenga byose biri ngaho. Hariho n'ibisata bibiri byo bimaze kuronka ama prototype, mugabo bibuze uburyo uko byoshirizo prototype ku isoko. Murabona Burundi buriko bugana kumbona kazoza igihugu giteye imbere. Duhere cifashe ingene cifashe, twe twararavye duca dusanga tutagiye kure ya technology kuko niyo dushoboye kandi ni nayo tubona hanini nakenewe, kuko zanganda dushaka zihingura ibinibi zose ziri nico gisata. Murabona nk'igisata cyo gukora mu mashini, ico novuga uko atangorane giteye, mugabo dutegezwa kuraba mbega imashini zikozwe n'iki. Murabona ko zifise ama moteur ayo turi muri dependance, murabona ko zikozwe n'ivyuma, ivyo byose turi muri dependance. Basi nshaka ingarukirize ngaho tudatanguye kwiyumvira ubu mbega ejo canke hirya ejo kijya cuma gikoze imashini nzokironka gute, ijya moteri nshobora kuyikorera gute. Ntituzotangura kuvyumvira hirya yejo hariho amablock amwe amashobora kuba yadutse canke irindi terambere rishobora kuba ryavutse. Nico gituma twaciye dushiraho ikindi gisata c'abashakashatsi bariko barakora mu buhinga bwo guhingura icuma.
kandi amarosheshe ageze kure. Nibaza ko umwanya n'umwanya tuzobahamagara tubabwira ati ngo mwereke abantu badufashe kuraba ko ari cyacuma gikenewe. Ico ni gisata ca mbere umva ni di techno sidérurgie iri ngaho. Hama twariyumviriye ikindi irevure hari abantu bariko barabikoreramwo mugabo twe twaciye tuja mu gisata citwa porcelaine. Murabona abantu bakora amaravabo ama toilette à siège nibi hariho nibindi bikoresho biva muri porcelaine. Duca turakora igisata kijejwe kuzodevelopa iyo filiere. Hama ufite ikijanye na formation coco guforma abandi bajene kugira nte kandi n'ivyo nariko ndakubwira rero duba dusanzwe dufise prototype yavyo kandi tukaba dufise nico bita formule. Wumva ko ni uruganda ruba ruhari rusigaje gusa kubatugwa kandi turafise n'ibindi dupanga gushira ha academy di techno izoba yigisha. Urabona ko twe dukoresha ubu buhinga bugezweho bisaba rero ko duca turaba mbega abarundi bobo ko benshi batariko barabihurumbira tubaforme gute babe babizi kuburyo naho umuntu naformye yo bari muri Chine canke yenda mugira ati ncapiri pièce hamuyindundikire censhi ntera ndayikora bibe byoroshe. Ko nuko tuko turangene natwe tuduza iyi di techno mubona kandi nkakubwira gahere yuko base naya mamashini kuko nizi nganda zose dushaka kubaka nuko tuzoba dufise aya mamashini ashobora kuca dufasha iki canke kiriye. Hanini ivyo ubu mufise mukora ama produit yahe mukora ama mashina yahe? Murakoze cyane. Twe dukora ama mashini menshi atandukanye. Nk'ubu hariho concasseur d'argile iyo twayumviriye ni kimwe nakubwira rwa rugendo twagira rwo kugendera inganda. Twasanze uwo muntu akora amatafari mwibumba mugabo dusanga shene abashinwa bamuhaye ntikwiye ahubwo ari kanafyatura amatafari acahera muri mure. Duca tumwigira systeme yo kumukorera ibumba ryumye tubanza kwenjecta muri mure imbere yuko argile shikayo ijya yo kubumba mu itafari. Nk'uwo twaramuhereje kandi ubakora neza wumva ko rwari uruganda rwamaze kugwa down. Hama tugakora imashini zikora amatafari. Murabona mu Burundi abantu bariko barijukira kubakisha yaba amatafari yatumenyereye canke n'ayandi matafari bivanye na dimension umuntu akeneye. Rero twubini kesu ya mure turashobora gukorera imashini yari yose gutyo bikanyarutse igikorwa kuko nk'ubu hari imashini twakoze ifyatura amatafari gushika kuri 15000 par jour. Amatafari 15 kuri aya afise dimension ya 18/5. Urabona ubu butafari tusanzwe tumenyereye. Yego urabona nk'uyo ubwa mbere urabona yakoresha abantu benshi kandi bagakora bike mugabo ubu akoresha imashini imwe n'abakozi 8 bonyene mugabo agaca bakora amatafari angana nk'uko. Wumva nk'uyo yaba kuganya amahera muri mendevre yahora akoresha no kunyarutsa akazi no guca atanga itafari rimeze neza kuko urumva n'itafari riba ryujuje norme. Ivyo vyaciye bituma abo umuntu yizewe haba ku isoko no kuronka abakiriya benshi. Hama ikindi turakora imashini zikatagura ubwatsi mugabo muri ya technology nshasha tuko turazana twaciye iyo mashini tuyikombina igakata ubwatsi ikongera igasya n'ibinyantete na cyane dufitiye ku bitiritiri kuko mvuze ibitiritiri kubera ikigaye burya abantu kenshi bahunguye ibigori kenshi mu misozi ibitiritiri baca babicana basi iyo ni itirite mugabo ngaha mu muji barabura ico babikoza. Twe twariyumviriye turaraba n'ibitiritiri burya ntiwosanga ama element amwe ari mu ntete z'ibigori no mu bitiritiri arimo. Cyo turavuga dutireka ico tukirekera abahinga mu vyo kugaburira ibitungwa mbwa twebwe twiga imashini ishobora gucisha bijya bitiritiri kugira umurimyi abivalorize abikoremo ikindi kintu. Rero twahiriwe duhishije twasanze menshi muri bajye bakora imigina y'ibizinu barabikenera nk'amasibisira. Rero benshi bahora babisekura mu isekuru mugubu baba bafise imashini ishobora kubisya bakabironka arifu. Hama n'abandi bakabivanga n'ama concentré y'ibitungwa bakabigaburira ibitungwa neza tangorane. Hama gukatagura ubwatsi hari abaca bagenda bamwe bakabubika kugira bazobagaburira inka muci abandi bakabugaburira inka ari ubwatsi buto buto kandi na bya bitsina urana ko hari ubwatsi usanga bwarashaje na bijya bitsina byasyetse inka zigashobora kubijya atangorane n'imwe.
Nyuma yaho turakora imashini zihungura ibigori. Iyo mashini twayumviriye tugiye ku mugwiza mbutaraho dusanga ari karakoresha abantu barinda 150 bafise udufuko n'ubuhiri bariko barakubita ibigori mu mifuko kugira abanyarutse guhungura. Turayaga turamubwira ati twe two gukorera imashini ishobora guhungura ngo mwayikoze ati nta na hamwe mukatwo yishobora. We yatubwiye ati jewe nta na hamwe twandika abajene ndabazi akira muzoba mumbarira kuko ntiyabitahura neza. Hamaraza aje turamubwira ati zuzanye nk'imifuko 3 y'ibigori dupime turabe. Ashitse mu minota 10 ya mifuko 3 iraheze. Araraba produit two twarabona akanenge kakirimwo kuko twayipimye turi kumwe nivyo tutagira kenshi tw'imashini turayipima twenyene tuguhamagara yaheze. Muga twavuze dutireka tuyipime turi kumwe komisa twumve nawe ico ashobora kuvuga kuko twarabonye ko ari umukiriya mwiza atari umwe aca gutora amakosa ngo wabonye ibigori vyanje urabimenaguye. Turamuhamagara nawe nararaba aravuga ati kuko yaje azananye n'umu agronome wiwe n'umugwiza mbuto avuga ati je ndavye ivyo mbonye naho vyugarukira hamwagirageje ati muga ko mubona hari mwako mwongerako kongere ko hama muzosubira mu mamagare. Iyo mashini amaze kuyijana twe twayihaye capacité yo guhungura itoni 10 ku munsi. Arijana arahungura umva babakoze 105 asigaye akoresha nka 200 arahungura. Twumva aradutelefone ngo musange hari ahantu bita ku ngoma bare ngaho Igitego. Tishabahongo harabavye tugira tuje mu gasho turagenda dushitse bicara turicara aratugurira akanyobwa turana carabwiye ati mwe mwarampenze timutamba twaguhenze gute ngo burya ya mashini yahunguye itoni 12 ngo kandi mwambwiye 10 aho rero tw'umutima wavyimbye ati none turabigenza gute amahera y'abandi dusubiza turayakura he gaira aho urumva nawe we bo sinzi uko wiyumva kenshi hari gihe wumva warengewe n'ingene uba wumva na cyane igikorwa wakoze hari umuntu agishimye. Ama turakora ni mashini zo gupo nk'abajya bakora mu maburangeri. Turashobora kubakorera amamure meza akoze mu matore inoxydable tukabakorera ama mashini yo gusya gukandura anazi yabakoresha mu gukandura. Izo zose turazikora. Hama turakora hari icyumviro twagize tuko turatembereye mu kumoso na cyane mu cankuzo hari abarimyi biyoba byinshi. Twasanze hariyo ibiyoba byinshi abarimyi baratubwira ati burya twebwe amahera dukoresha haba kugura amase kurima no gusarura niyo make kurushayo dukoresha turiko turabitonora. Niho twajana tuyumvira ati none nta mashini twokora ishobora gutonora ibiyoba. Nayo nitwarayikoze turagira amaese ubikora neza aho iri kuri degré de casse ya 0,5%. No kuvuga ufise nk'ibiri ijana usanga ivyagerageje byashatse kumeneka ari nk'ibiro 5 naho ne biva kukayumvira umuntu aba yakoresheje kubera usanga ari igitete cabaye kinini byanse ko kirengana. Hamikindi ofite dukora game y'amamashini menshi. Ikindi turakorera ku cyumviro cy'umukiriya. Murabona ko amamashini menshi abari mashasha ngaha mu gihugu natwe naho tuba twarayabonye ariko akaza katubwira ati je bugi ikintu nshaka ni mashini kuri ibi bana nk'igikuba ubugwego warajara kubwira ati je burya nahora nkubisha igiti ubugwegwe n'abajene bakora amameshe ajya abagore. Tukiyumvira none twokora mekanizme ikuba nka kurya wofata kiya giti ugakuba gute mugabo bikaba ibikozwe n'imashini mu mwanya muto. Duca tuja hano tukiga ama tugakora iyo mashini mukiriya kayironga kanezeye. Umva rero dukora ama mashini menshi atandukanye. Twebwe uje ukatubwira icyumviro turakubwira ati icyumviro cyawe kirashoboka canke duti icyumviro cyawe burya wo gihindura kikagenda uku kuko turatanga n'impanuro technique bivanye kuko hari umuntu ashobora kubona imashini kuri YouTube agace yibaza ati je mfise ijya mashini bijya ncanda bironga kumbujyaho kuri YouTube arondera ama views yazanye ibiryoshe muga ahari ubuhinga ntiyaherekanye. Rero umuntu akakurungikira video ngo nkene iyi mashini ngo atari iyi ngo nibikunda
ambwira ati none gashawe iyo mashini no yigukorera iyi product ukeneye ubona aho yironka aturabona harakenewe niyi nuko rero kenshi benshi tubahanura kuko abagiye baragura mu Bushinwa basanga batumye kijya babonye Bushinwa we warayikurungikira wayishikana hari iyindi bikeneye gukorana ntayo ufise ugaca usanga ibitse ngaho rero turafasha n'abandi babugwaruka baba banyamitahe bagomba kugura mu mashini hanze kubereka rero ivyo ishene bakwiye kugura ni igikenewe kugira produit yabo bo bayishikeko ni iki nizo mpanuro turazitanga kenshi ego ubu turi mu gihe uburundi tuma tubona ubutare bwiyongera mwarabonye ingene ivyandasigare ametiste urabona ubutare bwose buruzuye kaseterite bega kumvuga ko mukora imashini umuntu wese yifuza mukora imashini nkingura ubutare tukareka gushora uburi brite tukikorera ivyo tuma hanze badushorera. Murakoze cyane Gael nico twamye tuyaga n'umutamaraho ntitwahuje gatoyi mbwa twarahuje ubu ofete mu Burundi murabona twimba ubutare mugabo ntiduhingura ubutare rero ugerageje kuraba biriya bihugu bihingura ubutare nta muntu azokugurisha ku ruganda ruhingura ubutare ahubwo uragwikorera wewe nyene nico gituma twe twamye turaba reka ndakivuge hariho ico bita machine outil ni za mashini zidufasha kubaka izi zindi mashini dukeneye rero kugira twubake zijya nganda zihingura ubutare basi ubu hanze baradandaza imashini yodufasha kubaka iyindi mashini zodufasha kuba guhingura ubutare mugabo ntibazotugurisha ko imashini ihingura ubutare igikunda tumakubwira ati jewe ndazi Burundi ubwo ruganda ndarushireho hama ndabuhingurire hafi yaho ubona peut-être contrat dufitaniye ni yahera nce nterura uruganda rwanje nigiye mugabo twe tworonka izo nako ndavuga machine outil biroroshe ko twubaka amafonderi yacu twubaka inganda zacu zodufasha guhingura amakasiterite n'ibindi mugano ubuzobaze na hehe umuntu azokubwira ati ngiye kugura uruganda ruhingura kasiterite bajya bagabo bimba ubutare bafise amahera menshi bozigura mugabo nta wuzi gituma gushika ubu ata muntu numwe aragura uruganda na rumwe mu Burundi ruhingura ubujya butare bwose dufise bugico n'ikibazo natwe dukwiye kwibaza kuko nubwo turonka bwose buherera hanze peut-être nubwo igihugu gikeneye kibukoresha hanze none rujya ruganda ruramaza amahera ruta ayigihugu coronka kugira kiruzane ngaha nukuraba rero mbega ikibazo kiri hehe kiriko rujya ruganda rutagugwa kiri ku bushobozi buto bw'abarukoresha basi twogura abatekinisiye bo hanze bakaza bakabikora mugabo bigakorerwa ahi wacu vyitwe vy'iwacu rero mu kijanye no guhingura ubutare vyinshi twasomye inganda ziragorana kugurishwa mugabo ziroroshe gukora nene turabatekinisiye umuzungu nta kintu na kimwe yahaye Imana ngo agire burya bwenge twebwe tutayihaye burya afise turabufise ahubwo wewe yadutanze kuronka ibikoresho novuga vyibanze yari za machine outil zimufasha koroha gukora ikicanye kiriye kuko uri kuraraba aya mavirebreke y'imodoka ibiki bijya kubihingura n'akantu gasanzwe mugabo kubera mu Burundi ata machine zifise precision dufise wanashaka mu bahinga bariko barakora ngaha mu Burundi kuma machine meza afise n'isuku sinishima twe turi mu bambere rero abazungu ikintu baturusha nijya rotushe wowe wakeneye gukura ko milimetero imwe n'imwe muga jewe mpereza umuntu akupa ati nkupira ndi ku santimetero 13 merezi yakitse gatoyi yaciye akatera kuri 12 umva bitabaye bipfuye rero wa muzungu wewe ahubwo aremprima ivyo vy'amamerezi bari ababirenganye ivyo vy'ibiki kubera bafise z'amashini uti bariko barakoresha rero twebwe umuhava musanga twebwe umenga turiko tuja muri sens contraire twebwe twaciye twiga machine uti atanizo dufise je no kubwira Juste Gael gushika ubu gukoresha machine uti turabizi gucapa guhereza igicapo izijya machine ivyo byose turabizi mugu wo kubwira ati no niyo machine uti wewe
uri kuriga atanaho yifise bimeze gute umva ko ari kibazo mugabo twebwe bidusaba kwantisipa kubugejo nitwahura n'umuntu avuga ati mwe narumvise aho ubuhinga bwanyu bugera reka ndabakure hajya muri ndabegeze gato ingaha ntituzorinde kuvuga ngo biradusaba umwaka de formation mu Bushinwa biradusaba umwaka de formation mu Faransa ahubwo ya machine ize dutera tuja ku kivi dutera dukora umva twe twarabaye turi yungunganya mu vyacu ubu rero ivyo dukeneye n'ivyo dusaba hani nico no kubwira n'ahandi ubuhinga bagwaruka rw'abarundi barabufise kandi budasanzwe utubutare nakanya gato muca mu buhinga uhingo batuzanira izo mashine uti gusa tukwere tuzokorana n'ababuzi twe nta butare tuzi bwo imashini zibuhingura turazizi nta ngorane n'imwe ngaho byo kogwa kabisa neza cyane yego uti abaturongoye bamenye yuko nta hantu nahamwe bagurisha uruganda rwo gukora ubutare kiragoye nandi tuba twarabuvutse Kongo barabuhingura baturusha ubutare nini kubera iki nyamba dushoye itoni 30 turiyemwo 10 tugafata 20 zikagura imashini za guhingura casterite nivyo ko tutarabikora muganyika dufise bezwe nini yayo mahera kurusha izo nganda zitubwihinguriye twobugurisha buzimvye kurusha kujya tumushora nibaza ko ari cyo coba gikuru pararapo yego yoko uriko muratubwira murashobora kudutembereza uruganda turaba ingene vyifashe nta ngorane nimwe nuko aha twadushitse mu ruganda yego bakaba ko barahingura cyane tuma iki naco ni gikiga bwana Jean Bosco bashini machine idasanzwe numva nakomeye basha aha n'abagabo batatu ntiboterura kuko ivyizokora bisaba ko ibifise inguvu nyinshi kimwe nakubwira ko ducapa iyo logiciel iradupropose n'amatore dushobora gukoresha ku mashini yego nitwimagine nukuvuga aha ayikubwiye ati koresha tore rya 8 mm niryo nyene ninashira ko sisi uzoza ubona imashini ritabuye yego rero iyi ni mashini izofasha gukora amakara muri bijya bisigarira by'amamenaje ajya amakara mbe sinibuka ingene bayita charbon ecologique n'umuntu asanzwe wakora amakara yatubwiye ati je ndiko ndabona abakiriya bariko bariyongera mugabo capacité de production ninto none mwonkorera imashini yo shobora kunkorera amakara menshi ku mwanya muto cyo turavuga ati cyo si kibazo turayiga turayiheza acara duhereza avance ubu rero novuga ko igeze kuri 85% ko pièces zose ziraheze zirapfunze iyo ni reservoir yayo y'amavuta izokoresha aha n'amavuta gusa zo kwinjira ngaha aha tuzoshira amavuta hazoba hari kw'imipira ica yambara ngaha yego kwimanete kugira imashini ikore neza iyi rero dank izoproduce amakara 15 tukiri ngaho nyene tuvuge ko mwana dufashije kugira ngo ibidukikije bibandanye byisanzura mu gihugu twe naco byose tuko turafasha ko haba mu burimyi haba mu bidukikije no mu magara y'abantu tuzova dusanga ariyo turi none bagiye muri environnement ntumva ko bizotuma ibihemesho byacu bihema neza cyane yego biko biza kwiri pwa bidasanzwe ama mashini menshi muracabandanya mutwereka ayandi nasigaye nayiki izi n'izindi mashini z'abakiriya ziri ngaha zose zirakora turindiriye ko baza kuzitora iyi kabifyatura amatafari mu bwoko bwayo najya amatafari usanga afise intoboro zibiri ajya manini yego ifyatura rimwe mure yayo iyi ifise capacité yo gufyatura amatafari 2000 umunsi 2000 iyi mashini ucuronga rya tafari bakubwira ngo rijya niryo kuri mutowe ni bene rijya yawe nibisanzwe areri bajyakorewe ngaha ni basha kandi mwivu ibivu nyene twimba ngaha mu gataka kacu yego abahinga bayo bo barazi nyene ba peut-être sinzi ko ari byo bavanga nyene bayakora tuduha iciyumviro dusigara tukubwira ati itafari keneye si niryo nyene sawa cyo mu kibindi urimenya wow hama iyi ni mashini yatugoye gatoyi ni mashini itamenyerewe cyane ngaho iwacu ni mashini itonora ibiyoba iyi ni mashini itonora ibiyoba ego
ukuvuga aha turasuka ibiyoba byose mbona nibiyoba vyavuyemo ibijumba nibiyoba aho twako turayipima urasukamo ibiyoba ngaha ibishishwa bipiruka aha bikagwa kure mbere pana na hafi y'imashini kure hama ibiyoba bikaca bisohokana ngaha iyi naho nyene n'umukiriya yavuze ati je nkorera imashini ikora itonora ibiyoba cha tumukore wow vya bintu ntivyoroshe iyi nayo mwarayaye n'amapine yo iranatambuka dufata ari ahantu hameze neza hatadudagura ugenda urasuguma neza tangorana wow zose ziri ku mapine urabona benshi baprefera izi mashini zikoresha amazutu kubera urabona menshi barimira mu misozi umuyaga nk'ubusanga utari hafi acavuga ati rero jewe hako nzobipakiza ndabizana hafi mu gisagara hari umuyaga nkuba nkorere yikoresha amazutu nzoyijana hariya nyene ku murima hama nkorereyo hama ndanayibikeyo akanako umukiriya buryaga yere hajya ikintu nabonye urwaruka rw'Uburundi ruko rwakora nk'uyu n'umuntu yatubwiye ati jewe ico nkora amameshi ayo mameshi urabona ajya amameshi y'abagore ati genda yakora mu bitokitoki akuba urabona igitimbatimba c'igitoki nica kuba akaronka ubugwegwe hama kabuhingura mu zijya meshi iyi ni mashini ikora amameshi oya nikora amameshi ikora burya bugwegwe bo bakoramwe amameshi aca tubwira ati mugabo biranduhisha ruje turaraba ati none nta kuntu twomufasha tukamukorera akamashini gashobora kumukubira burya bugwegwe binyarutse basa gasigarara akora ibindi tuca turakaja ko turakiyumvira naka rero twaragahejeje aha ni naho haja igitoro aha aha niho haje igitoro ico tugura giteranije ni moteri ari kibindi byose bitse tubiteranirize mutimera yako ndakubwira nizi tuzozubaka nangora nini nizi moteri muzozikorera neza cyane hama iyi mu gifaransa yitwa broyer multifonctionnaire twayise multifonctionnaire urabona ko ifise iminwa ibiri ni machine imwe mugabo iri mu mashini zibiri iyi twayiyumviriye turavye abarimyi borozi urabona ko kugaburira ibitungwa bikenera ubwatsi burya bwatsi rero bariko babukataguza imipanga hariho ivyo batakaza mugabo iyi ushobora gusya ubwatsi ukanabuha dimension ushaka nabo uvuga ati je nkeneye gusya ubwatsi bw'isantimetero 10 buramanuka gushika ku santimetero 5 irabugusye naho ushaka gukata gushika ku santimetero 20 iragukatira hama ikindi kabigifise irafise indani system ikora nka mure aho icihura ibinyantete ugomba gukora ama concentrate y'ibitungwa na cyane cyane nkaca nongeramo kwicihura n'ibitiritiri igahura ibiharoharo rabi bo bijya bisigarira byo bahuye ibiharage bijya ikibihura bikabifu bagashobora kubikoresha ari kugabura ibitungwa canke mu yandi mayitirite twasanze abantu bakora ibintu byinshi ibi byose ni ngaha nyene muri Ditech basha nta handi tari ngaha muri Ditech ushobora kubisanga turacabanaye n'ama machine naho turabona ko bari ku kivi aho bariko barakora ama pièces yo gukora iyi mashini nako ndabazi iyi niyo mashini zuti yanyu uruganda rwanyu ajo niyo mashini uti yacu na mereze ngaha bisigura yuko ibintu byose mukenera muba muri ko mubikorera ngaha bo iyi dufasha gutobora hama mereze kadufasha guhimbura na postage de gutubira mugabo hari ha amapiece amwe dukenera bisaba ko tuja kuri tour ayo dufise ica tugenda nyene tukariha abazifise hama tugakora piece zacu kuko ugomba nko guturuna cuma c'umuzingi cyangwa guca intoboro nini nziza bisaba ko duca twitura abafisa amaturu bakadufasha hari wavuze ati ama mashini ariko arakora mwotwera akaroro kamwe ingene ariko arakora ntangora bavuga ati mbega n'ibistati biri ngaha bagomba bahatse kugira nimpamvu muvuga ngo usanga ari ibintu bakoze biri ngaho gusa kugira ngo ushobore kubona ingene mashini iyi rero akaba ari mashini kuba urabona kujya n'ibisi urabona iyo gucana igitoki harasigara imbati rero abo bagende baciye babona yuko muri mbati bari mu bugwego ubafasha gukora ziriya menshi z'abakobwa
mu bitoki nziza cyane baranatweretse champion aho bakubishije amaboko yego mbere banasanze ahubwo iyi mashini yacu yego igukuba neza kugira bwegerane cyane kurusha gukubisha amaboko. iyi rero uyu ni wabasabye ati fasha no mu Burundi twikorera amamenyo wow nzi cyakore yawe ni bisanzwe biri kundi impombe idasanzwe kabisa hera yego ubuso bugwego yego no bugwego mana yanjye kamwe ndabarahiye kamwe abo bajene be barafise uko baca bahingura ibisigaye byabo yego hama bakikorera amameshe meza bakorera mu Rutana yego ni kubabwira n'abandi bazuze barabashorera vraiment nasanze ari meshe nziza yego naho ntari umugore nuko umugore wanje atazambara nozi muguri rupande kote hamagaye urabona yuko turiko turakuba ubu bugwegwe hariho ibisigara ibi ibi rero ibi twe twaciye tubabwira ati none ntaco mwiyumviriye vyokora yego kuko iyo habaye ikintu urabona bakuvye ubugwegwe bwinshi vyohava bikaba ikibazo mugabo mu nyuma niho baciye biga basanga birashobora kuba mase wow intabire kandi imeze neza rero ubu baca babikorera inyabarega bagaca babishiramo hama inyuma y'imisi mikeya barafise ibindi babivanga baca babikoresha mu gutabira imirima ugasanga umuntu ariko yimbura amatoni mu hectare yakoresheje ibi wow kandi urumva n'ikindi n'ibindi ubugwegwe bwavuyemo warosa amameshe waciye uronka n'umwavu urumva ko biba ari ibintu bimeze neza mu misi za tuzotegeka abarundi bose kurima ibitoke munsi y'urugo ahubwo bya bitimbatimba bahora usanga batemaguriye nkuko umenga ntaco bimaze mu misi izanye kandi batera imbere bazotangura kuvyegeranya byose canke bashiraho amanite de production haba mu misozi kugira baze baragenda begeranya ubugwego hari uraho yambwiye ngo iki giti ko tubona nga aho hose nikirononekara ati ni kweri tarambwiye ati ni kwera abarundi bataramenya ko kirimo amafaranga nacyo mutazotubwiye turi ku kivi nuko muriko murakora niziye ntambamye muhura nazo gushika ubu hanini intambamyi sinuvuga ngo turiko turakora ngo ni nyinshi cyane mugabo ni yuko ufite hariho ibikoresho bimwe bimwe tubironka bitugoye mugivyo ntaco umuntu aguma ni challenge y'isoko nayo handi yoba hariho ibikoresho byoboneka byoroshe ubona asanga nibidukora kuri prix biriko bigabanutse na gatoya ubwo hariho ivyo usanga bitugora bikaba ngombwa kurinda kugituma ucu usanga rero gishitse kiri kwibeyi nini ugasanga nyene umukiriya imashini ntari kayironka ku mahera abaye naho imashini zacu nasanze zizimbutse kuko nta mashini nimwe ushize kuri prix internationale itari munsi y'imiliyoni 5 kuyo baba bayiguze kwa hanze kandi twebwe ntiwayipakije twebwe ntiwayirihiye de douanement twebwe ufise maintenance y'umwaka wose kuko ni babandi turi ngaha nyene giya bututsi ejo niyo none kare makamba simpunga ngize ngo ndakwinyegeza uvuga atakorera ndahazi ndamusangaho murumva twebwe unatuguriye ubufisa akarusho kanini kubungabunga imashini yawe kugira igumane agaciro keza n'ibikorwa bikore neza tuguma dusera abasoze ubu turi mu gihe harugwaruka rimwe na rimwe usanga ruvuga ruti twebwe tubona umenga nta kazi gahari ariko mwe mwarihaye umurimo inyuma yo kubona akazi gaheze kubera coronavirus mbega nakaye kama mutera urwaruka nama nakivuze keshi urwaruka turafise ivyo tuzi gukora mugabo keshi kumenya ko dukwiye kubikora turasanga ari kibazo rero je naba navuze umuntu ntahere kwiyumvira birebire nahere kuri bitoyi afise twe twokubwira amahera twatanguje nka societe amahera apani ibi biharuro tuza turapanga uwakotije menshi turetse ajya amahera yo kugurura amasosiyete turazi ko ari amahera badusaba basi tuvuge duti none dushire mwangahe kugira dutangure igikorwa ca mbere bakibone ntitwarengeje nk'ibihumbi 225 twari batanu umva arangahe gaye duca turiyungunganya turakora hama umwe agiye hariya nambaraga competition azanye miliyoni ugasahiriza ugiye hariya ugasahiriza duca dutangura kwitura abantu bashobora kubona yuko ivyo turiko turakora ari ibintu ngira kamaro kandi bifise aho vyoshikana igihugu
rero ico no kurema icizere mu bantu ntubu mweswe kuko bijya abajene benshi barashobora kugenda bagacanga abantu bakagira ane bijya vraiment ubigiyemwo menya ko kariyere yawe urayishe karabaye umwizigirwa gutyo unisanga na babandi twita ko batanga amahera nibo bakwironderera kugira bayagura rero twe baraduhaye amahera kandi wanashaka simaki mugabo intambamye nyamukuru novuga ariko si kibazo gihanze umwe gihanze bose ni intambamye y'amadevize atabari karaboneka ku rugero umuntu aba yipfuza rero iyo umuntu arabana nayo akaraba nyine ayicalenginga naho biba bigoye ariko nk'ubu devize zoronka zobonekana za mashini uti twako turavuga tuca dutangura tukazizana hama tugakora bya bimashini rutura byo guhingura ubutare n'ibindi. Wow. Eko nikiye kirije kindi tuvanga tutavuze kindi bo icari ico numva gikenewe cyane nuko abo bantu bitura mu Bushinwa gayere bereke imashini wazibonye babwira ubagaranti ati bwa bundi mu Burundi barazi gukora bavyiboneye babasange he babarondere gute sawa badusanga Igitega ni muri quartier Nyabututsi kuri Avenue Musenyi ni numero 2 uvuye ahantu hamenyerewe cyane ni impande y'ishuri bita NF ni école de filles ni zero ya mbere ubushitsa aho dukorera naho wobaza bamaze gushika muri quartier bose baratuzi kuko ivyo dukora birigaragaza badukeneye ku telefone naho cubashirira nimero muri commentaire baraza kuyibona ndayipininga nuko ndagushimira cyane bwana Jambos urakoze nawe umve ko ryari iteka ridasanzwe namwe maduteye iteka kandi courage merci beaucoup kanabashimire ndabashimira mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambura magaza mbese biranagwaza ariko mwana nyamuture kwa rukundo kuri bikora cyo nyene juste gal Kelvin from Marseille ke Black Machine Black behind the camera mwita umusaza ni harambe Burundi ni harambe ugwaruka ni harambe imigambi zo dushikara mu mbona kazoza ndabwira ati bye bye cha la vista ulahushilo mushulo hushla none